je n'ukuri kw'Imana narahize narazungurutse Burundi bwose ndagenda Burundi n'u Rwanda ikuzimu kwa shetani nahehe narahize umukobwa nawukunda nka wewe ndamubura amana impana ubuzima burahinduka nabimana yatoye ngo babane hakaduka injyane hakaduka imihane kora hodi abo ngaha karibu urameze neza yego ndashima hari igiki none ngaha basha ngaha ntabihari ya ntabyo bahasi byabutse wesereve ufise ubwenge bukokoye ufise ubwenge bumanyutse ubwonko bwaboze bimeze gute ewe wesereve hari iki ngaha hari iki ngaha ntabihari wesereve urafise ubwenge urakomeye ibiki none we anakimwe reko bw'umushuka nuka basi ntabihari kweri byamaze ishari caranga Sereveza n'amata ngaho no yamaze guhera nta vyapati bihari amata yaheze vyapati byo amata yaheze vyapati byo oya ntabyo ntabyo kandi ndabibo God up none we nibiki no nibiki reka kurabaha vyaheze nta gisigaye ewe ntabyo wumva none acha brage byamaze guhera iyo ni ntuzenya cyangwe uri kurafyina acu yaya none ubuye no kwiyankisha amahe ako ureka brage ntabisigaye we no byumva uko nyene nta n'ibitumbura bihari nta n'intuze hanyuma ivyo nta n'ikeki ivyo mbona ngaho ivyo oya n'ivyo abakomanze ntabisigaye ako kuba mufata n'aba bakiri none umuntu ari kwemera ayo mahera akancika ubu nizanira umwana kasongoye uko wanga kuduha ibintu mumbari nanga uri kurareba iki ko muhungu nawe nubona yuko ufise ingorane umviriza ibyo turiko turavugana ureke kubw'umundere ariko wowe urabizi uyo n'umubebi mani reka kuba ubw'umusamara usamara aho ufasha abakiriya neza kandi abantu hamwe bwe ntimutera imbere abantu hamwe kibazi none ntabisigaye byahetse byamaze guhera bihera ako nyene sereveri nta kintu ngaho kandi wowe rero urabyumva ko nakwirereye ko kuva kera ubu nyene sohoka ntabihari ntabisigaye reka kungorera intuze amafaranga yiwanje jeso wanzaniye wari usanzwe uzaniye ndakore yuko byahetse ari umusheri wawe jewe ute ntibindaba sohoka ugenda kandi urashobora kuhava ngahantu dushwanye muhungu reka aca brage sheri twibwire basi yewe nibiki gusa iby'uyu muntu zana iby'uyu mukobwa hari hasigaye iby'uyu mukobwa umukobwa ntabwo umenga nta ngorane ubwo we shaka ugende uwo mukobwa ntabwo umenga ayibyiwe hari hasi ibyiwe byoboneka nta ngorane umviriza rero wangahungu wenda umviriza nkubwire no nawe turi kumwe na sheri wiwanje nigute ndabyuka tuje gufata utuntu ngaha amatata yo hari bya hari hasigaye iby'umukobwa none nabyo wumva iby'umudamu byoboneka iby'iwawe ntibyoboneka avya hari hino ko muhungu kweri ngo ni gucumba ari ubu we none uvuze uko ata bintu bihari sohoka wowe ndabiboneza rero kugira byoro sohoka ntaco kugira uwo muntu uzandamurondere ndamuha ivyiwe aho none hari ega nje narinje kumugurira hana kuvuga ngo hanga uno mukobwa ivyiwiwe naco birandaraba uko ndabigenza nta nakimwe kumenya ushaka kunkubita kudeta kumusheri oya nukuri kw'Imana sishaka no kugukubita kuntu sheri yingegera wowe none wowe kubera ikuri kunerera ibyo umuntu uzaya kandi ugomba kumbuza abakiriya wewe kubuza abakiriya gute je ndahamagara igipolisi gikombo ndane ntusohoka sheri tugenda samuhungu mviriza rero kufata byarabonetse rego iby'uwo mukobwa iby'uwo mudada byabonetse hatariho ibya babiri bya sheri wanje na jewe reka tugende kugura hanze ya none ushayishwe neza tugenda gushorera oya si ukuvugisha ntimugende gushorera ahandi wowe ntaco basige wowe genda ushorera ahandi nta na kimwe we hajya ngo witwa gute we je banyita gisisire Fatimani gisisire irya zina ry'abarozi niho uri kuratwigenza ko kandi uratangwe we n'amata kubarira ntangura iki
Jenda umurozi jewe. None wowe utari umurozi utwima amata tuyabona. Jenda mbone nkukuya jenda utuma ndakuroga ndakesere ugatuma ayo mazo yawe notuma ndayahindura intore jewe. Reka shaka ubufyina tuyahindura. Jenda yahindura intore. Sheri tugende. Iyo jambo mbere ribijyanyo. Mugende nakare ni mugende ni mubwire. Atwigire nene. Yizire ngaha mbanze ndakubaye. Nibiki. Nibiki. Yizire ngaha mbanze ndakubaye. Nibiki wewe. Umviriza. We nakubariye yuko ivyuyu muntu uze ivyuwo muntu mu mase biraza kuboneka ntangora. None wowe niwumva uragenda ntugenda. Mungu jenda kwerekerera. Allah. Ndakwereke. Allah. Urasohoka genda wanuzeya. Mbake Atagapfuye Ntagakira. Sa sister akabizo. Wadakwemera. Samuhungu reka kufyina. Seri tugende. We nibi. We none namari. Ufise ingorane. Wari umushari wani wavuze ngufati. Wavuze ngufati. Seri tugende. Wowe urabizi ajya bavuga ati abatanganye ibisusu ntibogera hamwe kandi baravuga yuko gukoresha ibijomo agutware uragenda ntugende umushari wanje nakufyina. Jewe bakagenda. Nabonye yuko umenga watsinze erega biragoye bavuga yuko Atagapfuye Atagakira washaka iki mbega ndabiguha ku buntu we nta kibazo. Okay icyapati ibindi nta kindi right genda kuraba abahungu bararangaye n'ukuri hano ziba ko bagwana kubera jewe bagwana bateruranye ndumiwe naje chapati nirire hama nikiye nawe rero yisine ngo ndamukunda nawe ne ntawe nkunda uri ko Imana we naragupfiriye n'abavyeyi barabizi n'izina ry'Imana ego urakoze asha yo urabibona rero ujya hajya aya ntako nagize hajya burya biragoye none ntarujya rutipe we hajya warukunzi je sinumva kweri urujya ruhungu kweri warukunzi ujya muhungu icambere aranywa itabi ujya muhungu icambere akamari no wa mbere ujya muhungu ikindi naco aho mukamenye nta kindi kintu musanga kuri on none gasha ujya muhungu wewe wamushimye kikwe ibibogare nka twebwe turiyo atakintu tugu urazi ikintu kimbabaje ndababajwe n'ukuntu sanze ukunda icapati cyo ngoneko n'ibindi bintu bihari kweri nta kindi ukunda gusa nta kundi kweri yeraga ruhungu sindarukunda kuvyuna musi je nikundira ruhebe n'ukuri rujya ruhebe nta kintu hajya aya wakurikiye umwijima kweri je nukuruhebe none tangura gufungurashe nguri ashe ego n'itsina ry'Imana nawe uri Ishurwe ryiza no kuri kw'Imana urabizi nk'ubu uyu ndagubonye uri kurarya nukuri kw'Imana umenga noguma ndakuraba nk'umunye nca numva n'icari ku mutima cururutse nk'umunye nca numva kweri isi n'ijuru byose urazi nk'ubu wampa bizo nukuri kw'Imana vyoba n'ibindi bintu cari ikintu naringeze iminsi niwewe je nukuri kw'Imana narahize narazungurutse Uburundi bwose ndagenda Uburundi n'u Rwanda ikuzimu kwa shetani na hehe narahize umukobwa nawukunda nka wewe ndamubura amana impano nico gituma je nk'ubu ndiko ndavizualiza nko dufate mu 95 mani je ndiko ndabona turi mu ndege nyene wewe turiho turigira kurya ubuzima urabibona na je nk'ubu ndumva ari ibintu nyene biri tayari nyene biri kuri wewe vyo kweli none ko ndakubaza kugira ujya muhungu mufate kurya wabyumviriye gutunga nta mukobwa wari ufite mwari mukunda arega nawe urumva biragoye nimemejeje kukubarira je narazungurutse isi yose nazunguruka Burundi buzima nshikuzimu na hehe narahize umukobwa mwiza nka wowe nokunda ndamubura nico gituma hajya burya nawe ndavuga ati jewe zishanze hamwe zonjika aya n'amahirwe yanje yanyuma mu buzima ugere uje n'ikindi ego shembarira nagumye numva amajambo yose uguma umbwira jane gose burya hirya naguma ndakubarira urare mpanze neze ko ibintu byose wagumye umbwira je sinigeze ndagukunda wewe nkunda abahungu biyemera nka wewe ngo uzogenda mu ndege ko ugenda mu ndege wambara igihugu kisa nk'uko wewe ntiwigeze unkunda nkunda wewe